umenyerera abo mugwana, ukamenya kuri kugwana ni mpwemu mbi, uca wambara ibigwanishwa Imana itanga, navyo nibi ngo nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye inkweto z'ivy'ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza, kandi hamwe n'ivyo vyose mwabira inkinzo yo kwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyampi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwabira inkofero y'agakiza bo n'inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpwemu, no gusenga n'ikigwanishwa gikomeye, ahubwo ukabona ibitero, ukabona uragwaye, ukabona ubukene, ukabona ibiguhagurukiye bitandukanye, ndagusavye usenge. No gusenga nico kigwanishwa yahereje ko Pawulo mu kwandikira Abanyefeso, nico kigwanishwa yahereje ko aravuga ngo musengere muri mpwemu ibihe vyose. Ibi rero nariko ndabasomera nibigwanishwa vy'Imana itanga, ijambo ry'Imana bariryo tugwanisha, amasengesha bariryo tugwanisha, ukwizera abariko tugwanisha, ukuri abariko tugwanisha. Niduhave dushira mu migere canke ngo tuje mu mangumu, oya sivyo. Sinzi ikibazo urimwo, sinzi uwo muriko muranigana, sinzi uwo widodombera, sinzi ibiriko birakubako, sinzi kuri kuranigana umukazana na inabukwe, umugabo n'umugore canke abana n'abavyeyi, ushobora kuba uri umwe muri abo. Sinzi ko hari umugenzi yakwihindutse, sindabizi uko vyagenze, sindabizi neza, ariko uko byagenze kose nagenda kubwire ngo uwo muriko muranigana suyo, uwo muriko muranigana suyo, ariko ni imyuka mibi, n'abadayimoni bariko baramukoreramwo. Erega nagira ndabibutse ko hari igihe abadayimoni batwitiza, bakadukoreramwo. Umuntu akaduka agatuka umuntu, abadayimoni bamwitije. Umuntu akaduka akakuvuma, abadayimoni bamwitije. Abo tunigana saba inyama n'amaraso, ariko n'imyuka mibi. Rero abariyo duhangara twambaye ibigwanishwa Imana itanga, ibigwanishwa vyo mu buryo bw'impwemu, hanyuma tumugwanye dufise ukwizera gushikamye, nawe nyene azoduhunga. Nuko rero mube maso, umwe wese amenye uwo banigana.